Nongeye kubaramutsa bakunzi mwese muri kumadukurikirana kumbonesha kure n'isamizi Agaseke. Nongeye kandi kubaha ikaze mu kiganiro Abiri Wungure Ubwenge. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire adasanzwe Innocent Banigwaninzigo, akaba serukira imbere y'amategeko ishirahamwe ASEPE. Ni ishirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije, ahagiye kutuyagira intumbero nyamukuru yatumwe ishirahamwe ASEPE rishingwa. Ahagiye kutuyagira kandi urugero intambwe ASEPE igezeko mu gukingira ibidukikije. Ati mbega ibidukikije mu gihe bidakingiwe nihe ngaruka mbi ica yibonekeza, mbega nakahe kamaro ko gukingira ibidukikije hoho mu Burundi, gukingira ibidukikije byoba bigeze ku rugero rungana gute? Turamuhaye ikaze mu kiganiro Abiri Wungure Ubwenge. Murakoze cyane. Nkuko mubivuze, ishirahamwe Twese hamwe dukingire ibidukikije ni association Ensemble pour la protection de l'environnement mu gifaransa, hama mu funyafunyo y'igifaransa nyene ni ASEPE. Ni ishirahamwe ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2008 itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu. Iryo shirahamwe rero riza gutangura ritangujwe n'umugwi w'abanyeshure biga muri za kaminuza. Ico gihe rero twari mu bihe twebwe ngaha mu Burundi ibyo gukingira ibidukikije bijanye no kuvuga ihindagurika ry'ibihe, abantu babibona ko mengo n'ibintu bisanzwe. Ubona ko kuva ico gihe mu 2008 usubira inyuma iby'ibidukikije canke ibyuko ibihe biriko birahinduka aha mu Burundi ntivyari bimenyerewe cyane, ko biriko biva ku vy'umuntu yakoze, ariko ubundi bw'ahandi nko ku hisi byari bimaze kuba bimenyerwa, kuba bitangura kurabwa nk'umwitwarariko, kubera ko uri kurasubira inyuma kandi dusanga ibijanye n'ibidukikije nk'ubu vyatanguye kuvugwa mu myaka y'igihumbi 1992 bizananye mu ishirahamwe mpuzamakungu ONI. Ni naho hashigwaho nogira ntuti ibisata vya ONI vyaba ivyitwararika ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe canke ivyitwararika ibidukikije muri rusangi, canke mbere ibiraba ivy'ubugaragwa canke ibiraba ivy'ibinyabuzima muri rusangi. Hagati aho inyuma ibijanye n'ibidukikije kugira ngo isi ibone ko ari karahara mu ruganda ntibacure mu bijanye n'iterambere, ivyo navyo byatanguye kwiyumvirwa ko mu mwaka w'igihumbi 1986 igihe umuhinga Robert Bland yemeza yuko tudashobora gushika ku iterambere rirama hatitaweho ibidukikije, ubutunzi kumwe n'ivy'imibano, ivyo bintu bitatu bigashobora kuja hamwe kuburyo ataco bangamira ikindi, naho dushobora gushika ku iterambere rirama. Ico gihe rero ishirahamwe abanyeshure nk'imboneza baciye ubwenge muri kaminuza bamaze kubona yuko hariho ukwitabwaho guke mu Burundi, na cane cyane mu banyagihugu kumenya ivyo bidukikije ivyo ari byo canke ivyo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, baciye batanguza rero ico twokwita umugwi mutoyi wari ujeje gutangura gukangurira abanyeshure biga mu za kaminuza no mu mashure yegereye aho Bujumbura ku bijanye n'inyifato nziza bogira mu bijanye n'ibidukikije. Ico gihe rero mu nyuma bariyumvira tuti reka turigire ribishira hamwe ryemewe imbere y'amategeko ya Republika y'u Burundi. Ari naho rero iryo genekerezo rya 11 mu kwezi kwa gatatu mwaka 2008 ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ivy'amashira hamwe daharanira ivyicaro vya politiki bwahavura bwemeza yuko iryo shira hamwe rivutse ku mugaragaro. Rica rivuka rero rifise amahangiro 6. Muri ayo mahangiro harimo kwigisha gukangurira abantu ko bakingira ibidukikije, hariho ukwigisha abantu mu mashure, abanyeshure bakabakangurira kwitaho ibidukikije, harimo ibyo kuhimiriza abantu gukora uburimyi bwubahirije gukingira ibidukikije, harimo ibijanye no kugwanya imiriro. Kera bavuga ko ari imiriro ya Nyakanga, mugabo tutacemeranya ko ari imiriro ya Nyakanga kubera ko ico gihe yaboneka mu kwezi kw'icenda gusa, ariko iboneka hafi ku mezi 6 agize umwaka. Nico kiri mu mahangiro
hanyuma rero n'icuka abantu babana neza mu mahoro n'umutekano mu ntumbero yo kugira ikibano ciza kuko navyo twasanga mu gihe bibuze mu bibano by'abantu ariho cyo usanga mbere hashobora kuva nogira nduti n'impari canke indyane bigatuma ibidukikije bica navyo nyene bishikirwa. Iryo shirahamwe rero rica rirabandanya rikora gushika ubu riri mu ntara ya Bujumbura na Bujumbura Meri, riri mu ntara ya Gitega, riri mu ntara ya Muyinga, riri no mu ntara ya Cankuzo aho tumaze gukora ibikorwa bitari bike aho kandi ishirahamwe kugera uno munsi rifatwa nk'ishirahamwe riza mu mashirahamwe riza ubwa mbere na cyane cyane mu gukora ubuvugizi kugira ngo yaba amategeko canke ibimwe twita indinganizo zakura ama politike cyangwa ama strategy mu bijanye n'igisata c'ibidukikije no guhangana n'ingaruka ziva kuhindagurika ry'ibihe kugira ngo bishobore kujana n'ibihe. Nishirahamwe kandi kugera no munsi rihagarariye urunani rw'amashirahamwe ashika 25 mu Burundi akorera muri ico gisata cyo gukora ubuvugizi kugira ngo turonka amategeko ameze neza, amategeko aza yisunga ibihe turimwo muri ico gisata kijanye n'ibidukikije, ihindagurika ry'ibihe n'isuku n'isukura. Muri ivyo rero kandi ishirahamwe ririta ku gukingira amazi uko tuyabona kose uko amazi afise imigwi myinshi, ririta ku gukingira ibikoko mu mitandukane bwavyo bwose, ririta ku gukingira ikirere, ririta ku gukingira ibiti, ririta kandi no gukingira iyi si tugenderako n'isi nyina wayo itanga iva mu kuzimu. Ni kuvuga rero iyo migwi 5 kubisanzwe niyigize ibidukikije ishirahamwe ivyo byose rero rirabikorerako na cyane cyane mu gukangurira abanyagihugu kugira ngo bamenye ibidukikije ibyo ari byo ingene bo bikingira n'akamaro kavyo. Ubu rero aho tugeze mu Burundi turafise ikibazo cy'uko hari ikibazo kijanye n'igwirana ry'abantu ariko kandi ico kibazo kikaba iryo gwirana ry'abantu rikaba Uburundi buguma ari bwa bundi nyene. Uburundi nkuko mubizi twavyize bufise uburinganire ku kilometero kwadrati 27 n'amajana 834 hanyuma dukuyemwe hari inzuza hari amazi dusigarana hafi 25 n'amajana 2. Aho hantu rero abarundi twagumye tugwira aho hantu naho hakagumira ari hahandi nyene. Ndabe nk'akarorero Uburundi bwagiye kwikukira hafi abarundi tugera ku miliyoni zishika 3. Uburundi bwagiye kugira rusansuma ya mbere yabaye muri 1992 turi ku miliyoni zishika 5. Mu mwaka wa 2008 gihe haba rusansuma y'abanyagihugu bose ibaro vyerekanye ko twaba miliyoni zishika 8. Ubu no munsi ugiye kuraba turiko turagereza 13. Aho rero ibiharuro vyagiye biraduga isi yagumye ari yayindi nyene ntigeze yaguka. Ibisigura iki rero yuko uko abantu baba benshi niko baca barondera ibibatunga vyinshi. Niko kuvuga barakenera amazi menshi, barakenera aho baba, barakenera aho barima, baratana imicafu myinshi kuko imicafu dufate nk'ubu yatabwa n'abantu bashika miliyoni 3 n'imicafu itabwa n'abantu bashika miliyoni 8 cyangwa 13. Murumva ko hariho ibihushana. Rero uko gukoresha isi uko no gukoresha iyo migwi y'ibidukikije uko vyagiye byongerekana mu Burundi gushika naho kugera no munsi twege mwishira hamwe tubona ko hari ibiriko birahinduka mu gihugu muri ico gisata. Aha twobanka akarorero nka mu gihugu turamaze kuba tugira amasoko menshi amaze gukama Burundi, amasoko y'amazi. Ivyo navyo ikivyerekana nicuko imisozi dufisi itari mike mu Burundi yarambuwe ibiti. Ivyo biti navyo byari bifise akamaro kuko bidufasha kugira ngo bishikane amazi muri vya bigega vy'amazi kwita nappe phréatique mu gifaransa. Iyo misozi rero turayiturira cyane ubu haba kugira ngo turondera aho turima cyane turondera aho turagira ibitungwa vyacu. Bigatuma rero imvura iguye amazi adashobora kunyengetera buke buke gashike muri izo nyenga z'ukuzimu zitubikira amazi. Ayo mazi ari yacu turonka muri ayo masoko tuvomamo. Rero kubera ko nogira ntuti urugero rw'ayo mazi gwagabanutse biturutse ko amazi menshi aratwononekana nagaca teragenda mu nzuzi. Hanyuma nkuko mubizi amazi ari karagenda hejuru ku isi kubera ubushuhe buba buhari haraca asubira hejuru nk'umwuka. Ayo mazi bari karagabanuka. Mugabo mu gihe yafashe urwo rugendo agashobora guca mwiva kashikira za nyenga z'ukuzimu ibigega vy'amazi biri mu kuzimu twita nappe phréatique mu Kirundi, mu Gifaransa nako tugumana amazi akwiye. Ubu rero iki hari nuko hari ivyo bigega vy'amazi biri mu kuzimu
urugero rw'aho amazi yagera rwagabanutse ku buryo ayo masoko twaca tuvomamwo hamwe hari yama amazi tuvoma twita ngo na ya kijambere canke amarobine rusange hari ya ruguru mu gihugu hagati ayo masoko amaze gukama nicerekana ko ku rugero rw'amazi rumaze gusubira hasi. Ikindi naco tumaze kubona n'icuko turamaze kuba dufise yuko ibiti mu Burundi bigeze aho umwansi ashaka kubera uko abarundi bagwira niko dukenera inguvu nyinshi dukoresha mu guteka. Hanyuma ku bihariro dufise ibice 96 n'ibice 6 kwijana by'inguvu dukoresha mu guteka ziva mu giti. Igiti naco gisanzwe kiri ku buringanire kugera no musi butoyi cyane kuko nko mu 1990 ibiti twari dufise vyashika hafi ku bice 40 na 60 kwijana mu Burundi bwose byari biteye ahantu hanini. Mugo kugera no munsi dusigaje hafi amahegitari ashika 172 ahari ibiti ni kuvuga ko vyaragabanutse ku rugero runini nya cyane. Turiko turaraba kandi ku vyigwa dufise nicerekana ko ibisagara bibiri igisagara ca Bujumbura n'igisagara ca Gitega biri mu bisagara bibiri bikoresha amakara avuye mu giti gusumba ibindi. Ivyo navyo bikerekana abo banyagihugu ba muri ivyo bisagara babandanije bakoresha inguvu mu gukinjika zivuye mu giti ariyo amakara. Ivyigwa bikerekana ko nko mu myaka 25 ahari giti ibi tusanga biteye ibi turiko tuvuga n'ibijya bitusanga twitirira leta biri mu bibira canke biri mu mashamba bijya biba vyatewe na leta ati byo byose bizoba vyaheze. Rero ico ni ikintu cerekana ko muri byo turiko turakora turiko turarondera dufashanya haboneka izindi nguvu abantu bakoresha mu gukinjika gutyo ivyo biti bishobore kuronka agahengwe bishobore kuronka ingene bishobora kubandanya bikora ico vyateza gukorana cyane cyane mu kuduha akayaga keza no mu gukora cya gikorwa cyuko bidufasha kugira ngo amazi ashobore gushika mu kuzimu turonke y'amazi aguma seseka. Aho ikindi no kwibutsa no icuko twese turabibona uga twege mu Burundi nta ruzi ruza ngo rutugumemwo. Inzuzi zose ziza ngaha zisohoka nicerekana yuko twebwe burya ufatiye ku buhanamyi igihugu gifise bimwe twita altitude twe igihugu cari wacu kiri hejuru ufatiye ku rugero kwamwe twita kwibahari hajya bapimira ama altitude urugero uja hejuru igihugu cyacu kiri hejuru gatoyi ku buryo nk'urugero dufise rutoyi cyane ni hajya ku kiyaga Tanganyika turi ku majana 774 byerekana ikirere twe nta mazi atuguma amazi yose azanga inzuzi zose mubone mwiyumvira inzuzi zose dufise muzobona ko zifise nogira ntuti ishusho yo guca zisohoka twe nta mazi azanga mu gihugu cy'ubuni ngo agire ishusho yo guca hagara ahubwo yose usanga ari karasohoka tuvamo nicerekana yuko igihugu cyacu kiri hejuru ku rugero rw'ibindi bihugu biri hasi bisigura ko amazi aca tuvamo. Rero tukagira tuti amazi dufise tutayabungabunze ejo azogabanuka ku rugero ruhambaye cyane ku buryo bizotugura kuronka amazi twihereza. Yego. Innocent nk'umwe aseruka imbere y'amategeko ishirahamwe ASEPE bega nibihe bimenyetso byerekana ko ibidukikije bidakingiwe bega mwihweje mu Burundi mubona ko ibidukikije byo bikingiwe gushika ku rugero rungana gute? Murakoze cyane. Nta vyigwa bihari twovuga kuko mumvuze urugero abatwumva baca bitega bimwe twokwita ibiharuro tugira tuti bikingiwe ku rugero uru canke bikingiwe ku rugero runganuko. Ariko ikihari coco hari imenyetso kandi zitabesha kandi zigaragara yuko ibidukikije mu Burundi bibangamiwe. Aha mu nkundire nsubiremwo nibutse ati mbega tuvuze ibidukikije tusha twumva iki kuko hari abantu uvuze ibidukikije bumva ibiti gusa oya tuvuze ibidukikije turumvamwe ivyo biti nivyo birimwo ivyatsi byose birimwo turumva ko harimo amazi turumva ko harimo ikirere turumva ko harimo isi turumva ko harimo n'ibikoko. Ivyo nivyo twita ko bigize ibidukikije. Uti rero imenyetso zihari yuko ibidukikije bibangamiwe mu Burundi nizaye twavuze yuko ubu dufise imisozi myinshi yambuye atabiti iriko. Aha abaca mu Ruyigi abaca mu Rutana abaca mu misozi ya Gitega ku misozi ya Cene aha muri Bujumbura rirari aha ibubanza aho hose abantu bose bahaca barazi yuko hahora ibiti uno munsi iyo misozi iduga ko twatse dutoyi ku buryo udupimye n'urutoki ni nk'eseni zitatu canke zingana aho hose ubu haragaragara. Iyo ni menyetso ya mbere. Iyi ni menyetso ihari kuri iyo misozi nyene ivu ryose isi ndimwa yose yaraheze yiso igenda muri izo nzuzi ziba ziri zica mu biyaya mu biyaya biba biri iruhande y'iyo misozi ivu ryose ryaraheze kuri iyo misozi ku buryo mbere bica bikurikira ingaruka y'ico
nibijya duca tubona bijanye n'umwimbu umwimbu ucuga abana kuko rudafise isi ndimwa igiye ijana n'uburyohe bwayo bwose bijya vyunyunyu ibiterwa bikenera hanyuma murumva ko uwuteyeho tudafise ijya isi ndimwa ntibikunda kandi ikindi naco nibutse ko burya kugira ngo turonke isi ndimwa bisaba imyaka myinshi cyane kugira ngo turonke isenti imwe y'isi ndimwa bisaba imyaka myinshi cyane nivuga hajya itujanye tuba dutakaje cyane ikindi novuga nikijanye n'ivyisuku n'isukura kuko navyo biri mu bidukikije ivyisuku n'isukura iyo ni yindi menyetso dufise abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura dufatiye nko kubiharuro regidezo rigashira hamwe rijege ivy'amazi y'umwe mu Burundi ritanga kare mu kiyaga Tanganyika bafatira amazi batanga mu gisagara ca Bujumbura aho bafatira kuri metero zishika 800 ubu bageze ku birometero bishika 3 kubera inkengera aho bahora bayafatira hose harononekaye n'ubucafu bwonona amazi acafuye n'indi micafu turunyika mu kiyaga Tanganyika bigaca bituma ayo mazi kuva ku nkengera gushika kuri zo metero yononekana bayazanye uko aca basaba uburyo bwinshi bwo kuyatosora hama babikoze uko amazi yo cazimba hajya ku ntuze ku robine canke kujya tuyagura ubu rero baciye bunguruza bagenda kuri ivyo birometero birenga bigatoye 3 bamaze gushikanaho amakenga hari nayo uko bibandanije uko igice c'u Burundi tuzoba tukirenganye ayo bazoca bagenda gufatira ku gice ca Kongo aho nabo bamaze kwinjira ku gice ca Kongo amazi tuzoca tuyagura aha nibutse ko amazi hafi ibice 90 binyobwa mu gisagara ca Bujumbura biva muri ico kiyaga Tanganyika amare murumva ko iyo ni yindi menyetso kandi itabesha yuko ayo mazi amaze kuba yononekara uko kononekara kwayo bumva ni twebwe tubikora bivanye n'ingere dutunganya imicafu yacu nabi haragira ahantu imvura igwa ukabona abantu bace basohora imicafu bari bafise mu nzu basuka mu mifure gica imbere y'amazu yabo iyo nayo citera bitwara muri Tanganyika ikindi novuga nikijanye n'urugero rw'amafi iyo ni yindi menyetso ndiko natanga imenyetso abantu baca babona urugero rw'amafi rwagiye rugabanuka cyane mu vyatumye urwo rugero rugabanuka harimwo ico kijanye n'itose kazwa ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika kubera ko amafi burya avyarira ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika canke naho ubu ufise nkabijya twita inyanja bajya batunga amafi burya ntashobora kurondokera kuvyarira hariya mu mazi menshi araza akavyarira hajya ku vyatsi biri ku nkengera twebwe rero ubu ikiyaga Tanganyika ahenshi usanga kimeze gute ku kiyaga Tanganyika ahenshi niyo micafu gusa amacupa tabora amasashe ugasanga mbere haranuka aho rero nta mafi ashobora kuza washobore kuhigwiriza inkurikizi ciba nigabanuka ry'umwimbo w'amafi ikindi novuga nikijanye mu gisata c'uburimi abantu benshi ubu abariko baratwumviriza umwese arabe aho yakuriye ubu arabona ko hari ibintu byinshi vyahindutse ubu uteye igikoti cy'umumbati cyangwa agatera igitoke arabona yuko kimusoneye kikaduka mu gihe atafumbiye gose ngo arenze arabona yuko kiduga kikangana wasanagize nk'ikuise nka 40 60 ukiyumvira mbega habaye kikare hajya twarahabona twakuze tuhabona twarahatera ibikoti bikaduga ku buryo nk'umuntu afise imetero imwe na santimetero 30 40 ashobora kunyegera mu bikoti ku buryo ata muntu yamubona uno munsi ibyo nta bikihaba usanga ibikoti byaduze ugasanga bigera ku santimetero 80 90 bikageraho ni kuvuga iki isi yaratitutse isi ivyunyunyu byaragiye bivanye nuko isi nitwayifutse isi twarakuye ko ivyo yari yambaye byaragiye aha reka dushike ndabashikane mu ntara ya Bubanza aha za Gihanga ndabashikane mu Cibitoke za Rugombo ndabashikane mu Kirundo za Busoni abo tubivuza bacha dutahura cyane kuko bari mu bantu babona ubimvura gake abo bantu mwabikurikiranye muramenyesha makuru naho abantu batangura no guhunga mu bihe imyimbu izuba ryaka cyane kwasanga ibyo bateye bigaca vyuma hanyuma bimaze kuma kuri bo nikimenyetso cyuko batimbura hama batimbuye urumva ninzara ikikurikira baca barayanyaga hakiri kare izo rero nogira ntuti ni yindi menyetso ihari yuko ibidukikije twe vyahungabanye ngaha mu Burundi hanyuma kandi bimaze guhungabana duca turonka ingaruka ku mpande zose z'ubuzima bw'umuntu ego ugiye kuraba nk'izo ngaruka zituma dufate nk'ubizuba ryaka uko ryaka hari ibyo twebwe dukora n'ibikorwa handi mugabo twebwe hari ibyo twatezwa gukora kugira ngo tugabanye niburi nogira ntuti tugabanye
tugabanye nogira ntuti inguvu zingene ivyo bintu bishobora gushika abakuza wa mbere barazi yuko Kirundo cari ikigega cy'igihugu ibiharage byose twafungura vyava mu Kirundo uno munsi siko bimeze none aho umuntu ari yumvira mbega hahindutse iki ivyahindutse ugiye mu Kirundo nibijya nyene urabibona nuvuga iki izuba ku mezi 12 agize umwaka cyakumwaka umwanya munini mu Kirundo imvura iramutse iguye igwa umwanya muto cyane iramutse iguye imvura yoguye ukwezi kigwa ku munsi umwe canke iminsi ibiri ikabicitse ibyo byose rero ni ingaruka ni imenyetso nogira ntuzerekana yuko ibidukikije mu Burundi vyarahungabanye kandi ku rugero runini nya cyane byosaba yuko kugira ngo umuntu atange igiharuro hotezwa kuba iciko yego murakoze cyane muratubwiye ibimenyetso byerekana ko ibidukikije bidakingiwe neza ku rugero byategeza kuba ko mbega mu gihe ibidukikije bidakingiwe neza nizihe ntambamye zica zibonekeza ku isi yacu ku butunzi bw'igihugu ndetse no ku mibano y'abenegihugu murakoze cyane reka duhere dufate nk'ubu turafise amashamba asanzwe akingiye mu Burundi kugera no munsi afisa gahaze mu bijanye no kuyakingira ku bakozi ari bake cye ku bikoresho bakoresha mu gukingira ayo mashamba bitajanye n'abaza guhiga nkayo hari bikoko twari dufise nk'ubu byamaze bimwe byinshi byazimanganye hanyuma bigatuma ingenzi zahora ziza ko biraba zitakiriza kuko ntaco ziza kuraba hama izo ngenzi tuzifise urumva ko leta ubwa mbere ho hariho amahera yaharonkera hanyuma ujya mu nyagihugu abi ruhande hariho ibintu yahora adandariza iruhande izo ngenzi zikagura hanyuma hariho nambari ufise imodoka zo gukota yashikanye izo ngenzi nawe nyene urumva yashikirwa ico ni ikintu ca mbere ntanze ikindi hari bijanye n'umwimbu ugabanuka mu gihugu umwimbu ugabanuka mu gihugu biturutse ko burya dufate nk'ubu nka mu gisata c'uburimyi hariho ivyo dufate nk'ubu inzuki zifasha inzuki nk'ubu zigafasha kugira ngo dufate nk'ubu nk'ibiharage canke ibindi biterwa bishobore guhuza imbuto zavyo zishobore kurondoka mugabo igihe rero inzuki nk'ubu ku rugero tuzibona ko zahonye canke inyoni zadufasha hari inyoni nyinshi tutakibona hariho nk'inyoni twita iseke iminuni ubunyoni bwahora bugira kenshi mu mugwi munini ubwo twita ngo nubuziroza tukireba abana batoyi amafundi ubunyoni bwitwa uko izo zose ntawo zikibona zaragiye ico rero izo nyoni zarafasha kugira ngo haje inyoni iri kitambatamba canke uruyuki ruva mu ishugwe ruja mu rindi rurafasha hajya kuri tujya tuguru twayo hariho ibiterwa dufise usanga igiterwa gicitwaje amashugwe ngabo n'amashugwe ngore gutyo hajya umuyaguje bigashoboka yuko amashurwe iyo ngabo ashobora kugwa ku mashugwe ngore hama hagacabo gufatana imitwe ita muri Faransa fecondation twaturonka icamwe hariho nibindi biterwa bifise amashugwe abiri usanga atari ku giterwa kimwe ugasanga hari ivyazanye amashugwe acavamo imbuto ngabo n'ivyazanye amashugwe avamo imbuto ngore bigasaba yuko kugira amashugwe ahure haraza inyoni nkubi igasoma burya buki buri muri ryashugwe uko burasosa ni nectar hanyuma igaciva ko ikagwa kurindi shugwe ibigiye yitwaye kutuguru utubuto zikaca zifasha ingene ayo mashugwe izo mbuto zishobora guhura izo nyoni rero zigabanutse vya biterwa turabitera ugasanga nk'ubu ahantu ku hegitari wakura itone zitatu uhakuye zibiri wowe ukiyumvira ngo sinafumbiye sinagize gute izo nyoni zagabanutse zafasha mu mwimbu ico ni kintu rero mu gihe ibidukikije bihungabanye ubwa mbere turayibonera ku mwimbu muke ucuboneka ahasi ngiye ku isi turima isi rutunze mu gihe yaronzwe ni kuvuga yaciyemwo n'amazi akabijya nkukura bijya vyunyunyu dusangwe tuzi bishika bitanu igiterwa gikenera harimo ico nyunyu twita ntumva ngene no kivuga neza mu kirundi mugabo iyo tugikoresheje niho gaturonka igiterwa kigira urubabi rwinshi tucitazote hagaca haba n'ikindi cyunyu bita phosphore naco iyo twagifumbije igiterwa kiduga gifise inguvu hama kandi kigashobora kugira n'ivyama hama gacaza na potassium nayo ikadufasha kuzuza ico giterwa hagacaza na calcium na magnesium ni ngaburo zidufasha kugira ngo igiterwa kigumana amagara meza kandi gishobore no kwama neza rero mu gihe habaye isi tutayikingiye isi indimwa kuko nkanka tuye mu Burundi igihugu cacu gushika hafi ku bice 70% kigizwe n'ahantu hari udusozi
mumva ko haba hakeneye gukingirwa tukagabanya zijya nkukura z'amazi igihe revyo bitakozwe ivyo vyinyi byose bica bivamo hama duteye igiterwa gica kimera kujya muhora mukibona ugasanga kikiduga nyene nk'ikigwaye ivyo bimaze kuba uko umwimbuzi ucuheza ukaba muke ikindi twovuga nibijanye nibimubona indwara ziba kubera ko abantu duhema umucafu canke abantu twanyoye amazi acafuye canke ubushuhe nk'ubu maze iminsi mubona hingahe Bujumbura ubushuhe bukaduga gushaka kuri ibipimo by'ubushuhe 32 aho Bujumbura ubushuhe burenze gose aho rero hariho indwara bica bijana indwara nk'abantu baca bafatwa ubwa mbere abantu babana bari munsi y'imyaka y'itanu n'abantu bari mu zabukuru abaca batangura kuronka indwara zivafatira mu bihimba byo guhema bikaca biba ikibazo hama rero ikindi naco hari iki kijanye n'iki gitwara ujya mugera wa malaria umubu uko hashuha ucuguma woroherwa kuba mu burere bwinshi cyane hama abantu bagaca baguma bagwa hamwe abantu bagwaye murumva ko baca baza kwa muganga ntibaba bagikora batagikora urumva ko hari ivy'ubutunzi bw'imiryango buca busubira inyuma n'igihugu kiraheza kigaca gishikirwa kuko abantu bagwaye ntibashobora kugira umwimbo mwiza ikindi twoca tuvuga ngaho iyindi ngaruka ici haba ni yuko uco usanga mu gihe kubidukikije mu gihe bihungabanye tuza gusanga hari ikibazo kijanye n'ingene abantu dushobora gukora ikindi novuga kubijanye n'ingaruka ni mu bisata byose haba mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata c'ubutunzi nabivuze mu gisata c'indero abana baraye badafunguye ibyo gutonda kwishure kandi mu gihe badafungura neza n'ubumenyi buragabanuka hanyuma mu gisata nariko ndavuga mu gisata cyo kwiyunguruza naho nyene nuko kubera ko tureza tukaronka ikibazo cyuko mu gihe ibidukikije bidakingiye nibijya usanga nk'ubu imvura yaguye ari nyinshi usanga nk'ibiraro byacitse ugasanga rero uca nk'ubu imisozi igasiduka ugasanga duca tugira ikibazo cy'ingene twiyunguruza ari bidandazwa byava mu bumanuko bw'igihugu biza mu gisagara ca Bujumbura ugasanga ntibishitse ingene vyateza gushika cyangwa ugasanga biramutse bishitse byaciye kure bigaca bizimba nivuga rero ingaruka ni nyinshi mu gihe ibidukikije bitabikingiye yego leta y'u Burundi yarashizeho umugambi we Burundi urambaye kugira ngo ibidukikije bishobore gukingirwa mbega twavuga ko umugambi waje hageze ego nivyo leta y'u Burundi yashizeho umugambi we Burundi urambaye umugambi uhari kuva mu mwaka wa 2018 ukagenda gushika mu mwaka wa 2025 turavye itegeko ryawushinga uyo mugambi nivyo waje hageze kubera ko waje kugira ngo ufashe leta mu gushira mu ngiro ivyo yasangwe yiyemeje mu nama mpuzamakungu igira 21 yaraye vyihindagurika ry'ibihabere mu Faransa hama muri ivyo leta irafise ico yishinze kuko kira nogira ntutikira mu nywanyi yasinye kuri ayo masezerano uko ari ibihugu 196 mwese yarerekana ibyo azokora kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe haba mu kubana n'ingaruka haba mu kubana n'ingaruka ziva kuri ryo canke mu kugabanya ibituma iryo hindagurika ry'ibihe ryaba rero kira leta yose yari yemeze ibyizokora hama twege leta yacu yaremeye yuko mu byizokora harimo ivyo gutera ibiti hanyuma ibyizokora harimo gutera ibiti ifashi ironsa abayifasha canke itaronsa abayifasha ku ironsa abayifasha yavuga yuko itera ibihumbi 4 ku mwaka hama ironse abayifasha naho ubwaye bwonyene yaravuga yuko itera ibihumbi 4 ku mwaka ironsa abayifasha naho akavuga yuko yotera ibihumbi 8 rero ujya mugambi waje kugira ngo ufashe leta mu gushira mu ngiro iryo hangiro yari yiyemeje kuko ibihugu byose byarasabwa yuko bishira mu ngiro ivyo vyiyemeje uyo mugambi rero warakozwe kandi n'ubu uri kurakogwa murabona ko kari watwarirwa mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi muri leta major no bawutwara mugabo bamakuru dufise ureruka kwimugwa uwarazanwe ubutwarirwa mu kigo cy'igihugu kijejwe ibyo gukingira ibidukikije Office Burundi pour la protection de l'environnement OBP turavye uwo mugambi vyakozwe hari biti vyatewe koko biboneka mugabo twebwe uwo mugambi uko wagiye mu ngiro nuko ibiti vyatewe twagumye tuvuga yuko hari hagahaze kuko
uravye ibiti byategwa n'ivyakuze twateza kuba dufise amahegitare menshi ateye mugo kugera no munsi ataboneka. Twarasabye rero nk'amashirahamwe ko uwo mugambi mwiza ko wosuzumwa imbere yuko uhera ko turacafise hafi imyaka 2 kugira ngo iyo myaka 2 toya ko twoyicunguza ibikorwa uko bigaragara ko ihegitare zategwa zari zitegeza gutegwa kiramwe hakira ku mwaka ubu tuba tuzibona ku buryo tugira tuti igihugu kiba cambaye ibiti gusa ngo bavuga ngo wewe Burundi urambaye mugabe ivyo biti bitagaragara neza ariho tugira tuti no mugambi mwiza wari waje kugira ngo ushobore kudufasha kwambika iyo misozi atabitigira mugabo kandi tubona ko ari umugambi wari ukwiye gusuzumwa kugira ngo ibyo wabitagenze neza mu myaka iheze bigende neza uzohere washitse kwihangira. Yego muravye hindagurika ry'ibihe ndetse no kudakingira ibidukikije neza mbega nimubona ko dushobora kwinjira mu gihe c'ubugaragwa tutavyiteze? Burya tuvuze ihindagurika ry'ibihe ni ingaruka kuko ingaruka murazi hari ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Ihindagurika ry'ibihe rero ni ingaruka mbi iterwa no kudakingira ibidukikije. Nico biva ko ihindagurika ry'ibihe no kudakingira ibidukikije bisha bidushikana kuhindagurika ry'ibihe. Hama tumaze gushaka kuhindagurika ry'ibihe naryo rica rituzanira izindi ngaruka mbi nyinshi cyane. Muzo ihindagurika ry'ibihe ridushikanako harimo ivyo bugaragwa. Uko tuvuze ubugaragwa no kumva iki? No kumva urugero rw'amazi gwagabanutse muri vya bigega namye ndababwira. No kumva aho imvura usanga iboneka gake. No kumva ibiti tutaba dufise aho hantu nta biti biba bihari. No kumva ko umwanya munini tuba dufise ku mezi 12 turonka izuba usomba ko turonka imvura. Hanyuma ni kumva ko isi ndimwa iba yaratakaye hamwe dusigarana umusenyi canke urubuyebuye ataje tukirukorerako. Izo menyetso zose mvuze aha mu Burundi turazifise. Izo menyetso zose mvuze turazifise. Ari naco gituma Burundi nabwo nyene butasigaye inyuma mu gutera umukono ku masezerano y'isaraba ivyo kugwanya ubugaragwa n'uruzuba. Uburundi bwateye ko bwateye umukono kuri ayo masezerano kuko bubona izo menyetso zihari ngaha mu gihugu. Nizo rero tukagira tuti twega mu Burundi izo menyetso zerekana ko igihugu gitera buke buke ikigana muri ico kintu twita ubugaragwa. Icuruzuba cyo nta turagifise. Icuruzuba kiramaze kuboneka kiriho. Ico ubugaragwa naco nizo menyetso mvuze izo menyetso ziriho rero birerekana yuko buke buke Uburundi buriko bugana hariho ibice by'u Burundi biriko bigana muri ico kintu twita ubugaragwa. Yego. Kugira ngo ibidukikije bikingirwe harabwirizwa kuba hariho amategeko agenga ibidukikije. Bega mu Burundi amategeko yoba hari canke yoba yubahirizwa? Amategeko dufise mu Burundi ni menshi kandi yanditse neza. Aha twohera ku itegeko rigenga ibidukikije muri rusangi niryo mu mwaka wa 2021 ryasubiwemwo rihinyanyura neza iryo tegeko nyene ry'ibihumbi ryari ryasotse mu 2000. Turafite itegeko ry'amazi ryo mu 2023. Turafite itegeko rigenga amashamba ryo mu 2016. Turafise nogira ntuti igitabo c'umugambi cerekana ingene twogwanya ibyihindagurika ry'ibihe cyo mu 2020 cyo mu 2015. N'andi mategeko ajanye ngene dukingira izi mpongore kama ajanye n'ibi bijanye n'ingene ducukura ubutare n'agataka. Amategeko ajanye n'ingene tuzana ibitegwa canke ibikoko dukwiye kuyindi migabane. Mu ncamake dufise amategeko menshi muri ico gisata kandi amategeko yanditse neza. Gusa ikibuze nishigwa mu ngiro ryayo. Ico kintu gihaze ishigwa mu ngiro ryayo ko turafise amategeko menshi ajyamyaho atari karakoreshwa. Ariho rero rica dusanga hari kibazo kubikingirwa byiza kandi rihoraho kibidukikije kuko mu gihe hari amategeko ntakoreshwe urumva ko bica bigora ngene ibyo bidukikije bikingirwa. Ahambere navuze amategeko no mwibwirizwa shingiro ingingo ya 35 nayo nyene igaruka ku kingirwa ry'ibidukikije mu Burundi. Murumva reka amategeko ariho mugabo habuze akantu gahaze nakantu ko kuyashira mu ngiro neza. Ako kamaze rero guhara nibijya muca mubona ku rubuga nk'ubu hariho
nakaroro kabe muri twinshi nki mu mwaka wa 2013 hari igipolisi kijejwe guhana abatose kaza amazi kandi birananditswe no mu itegeko ry'amazi no munsi ntabo aho cha twimvira none bagiye he habuze iki hanyuma itegeko dufate nk'ubugibi ry'amashamba rirategekanye yuko hajaho ikigega cy'igihugu kijeje gushigwamwo uburyo hama bufashe mu byo gukingira amashamba hari abakozi bake bongerezwe baronswe n'ibikoresho bigezweho kugira amashamba make dusigaranya yakingirwe iryo tegeko rihari kuva mu 2016 ico kigega ntikiraja mu itegeko ry'amazi niryo mu 2013 rirengeje imyaka 10 mbere harageze ko inasubirwamo ko rirengeje imyaka 10 barategekanye yuko hajaho ikigega cy'igihugu kijeje gushirwamo amahera ajeje gutorera inyishu ibibazo byose bari mu gisata cy'amazi kugera no muri cyo kigega ntikiracaho mu kigega mu itegeko rijanye n'amashamba barategekanya ko hajaho imigwi ijeje gukingira ibidukikije kuva ku ntara kuva ku gihugu gushika ku rwego rw'amakomine n'imitumba iyo migwi ntayo itegeko ririkorera kwiza imyaka 7 itegeko rijanye n'ibidukikije muri rusangi rirategekanye ingene hakorwa bijya vyigwa twita étude d'impact environnemental et social ni vyigwa biterezwa gukorwa ku bantu bakora imigambi minini ishobora gutosekaza ibidukikije muri rusangi iryo tegeko uravye ingene ryubatse ni ryiza mugabe ikibuzemwo harabuzemwo ingene berekana mbega ukora ico cigwa abarinde ntibabitomora ivyo vyigwa rusha dusanga ku rubuga nk'amashirahamwe dusanga biriko birakogwa n'abantu bo mu bushikiranganje kandi aribo babwirizwa kuza kuraba yuko hakurikizwe bimwe twe nyene umugambi yemera kuko nk'ubu je wari ahantu nzimba ibinogo ngakuramo ivyo ndondera ndashira muri ico cigwa yuko mpejeje nzoca ndahasubiza uko nahasanze none ico cigwa cyakozwe n'umuntu wo mu bushikiranganje ari we nyene azoza kuraba yuko nashikije bimwe vyuko ndahakora nkakasubiza kumwe nahasanga niwe nahaye amahera kuko ivyo vyigwa birazimbye umva azohava nshengeza mu bushikiranganje ati wawe ni ntavyo yakoze ntibikunda rero iryo tegeko rirafise aho kantu gahaze yuko ryari gutomora mbega abo bakora ivyo vyigwa ni bande baba bameze gute bafise ubumenyi bungana gute kugira ngo nabo mu gihe bakoze ivyo vyigwa hanyuma bikaboneka uko habonetse ingaruka mbi kubera ko ivyigwa bitakozwe neza nabo bakagira ico babazwa kimwe twita redevability bakagira ico babazwa dewe warakoze icigwa mugabo ibyo washizemo nk'inyishu ku hantu umuntu ari karakorera zokorwa kugira ibidukikije bandanye byubahirizwa atuti zigire zishobore kugira ati ntivyagiye mu nzira ikindi rero ni bijanye n'intwaro ibereye kuko navyo biraza mu bidukikije intwaro ibereye mu bidukikije irajamo haca haza ivyo bijanye n'amategeko hakaza ivyo bijanye n'igiturire mu gihe nk'ubu hariko haracibwa ibarabara muzibona nk'umugiye muyinga hakabamo igiturire ugasanga ibarabara nk'ubaka bakacishaho umuntu uze umugende w'amazi aho utociwe aho batowuca kubera ko habayemo igiturire ugasanga kumbure byagenze uko bitagenda ugasanga isi kiratwagwa hari ahantu hariko haramenagurika kubera ko ivyo bintu bitakozwe neza rero nivyo tugira tuti mu bijanye n'amategeko mu Burundi harimo ibihaze ivyo bihaze no kuyashira mu ngiro ni yuko hari amategeko amwe yogenda arunganirwa canke hakajaho amategeko ayunganira kugira ngo ashobore gukora neza. Ego imbere yuko turangiza mufatiye ku ngorane zishobora gushikira isi yacu ziturutse ku kudakingira ibidukikije neza mbega ni nakaye kamomotera canke nakaye kagohe mwovunira abene gihugu badakingira ibidukikije bahonya ibidukikije ndetse badatahura neza akamo ko gukingira ibidukikije. Jewe kamono tera nogatera imigwi nogira no TV nogatera rekandagatera imigwi ibiri mpereye kuri leta nisanzwe ibazwa ubwa mbere ibijanye no gukingira ibidukikije nk'uko ibwirwa shingiro bivuga ku nyingo ya 35 ko amategeko ahari yokoreshwa hanyuma bakaraba bajejwe intwaro kuva ku makuru y'imitumba gushika hejuru ayo mategeko bakayabamenyesha ibiyarimo hama bakayashira mu ngiro kuko itegeko risohotse hariya muri zone ku mutumba uwuserukira umukuru w'igihugu ku mutumba no mukuru w'umutumba ku rwego rwa zone ni chef de zone kuduga abo rero bagashira mu ngiro ibiri muri ayo mategeko kugira ngo ivyo bidukikije dusigaranye bishobore koroherwa bishobore kubandanya bikora igikorwa ciza bisanzwe bikorera umuntu. Hanyuma ku bandi nabo imigwi yose itandukanye umwe wese mu vyo akora ko yogerageza akumva ko ibi bidukikije tuvuga tuvuza amazi tuvuza ibiti tuvuza ikirere tuvuza isi
tuvuze ibikoko ibyo turabikeneye nivuga ko umuntu ntashobora kubaho ibyo atavyo mugabo byo birashobora kubaho umuntu atawe umuntu atawe bihari ku nyungu y'umuntu tuvuze ati umuntu nacu umukobeko aharima kugira ngo isi ndimwa ntigende wogira turonke isantimetero y'isi ndimwa bisaba imyaka myinshi cyane ni kuneza y'uwo muntu ari karaharima mu gihe ikingiye iyo si kagumaho arimbura yimbuye umwimbu kaba mwiza arikenura agafungura neza gutyo umuryango ugatera imbere nivuga rero byose bitugaruka ko bigaruka biba icyo nogira ntuti bigaruka biza ku neza y'uwo muntu nyene rero je nkabwira abantu bose muri rusange umuntu wese ivyo akora ko twese ntidukora bimwe guterera biboneka kugira ngo ivyo bintu tubigumane hajya tugira tuti twebwe kubisanga ibyo dufise ntitubona ko bidufitiye akamaro hajya ikintu uza kubona akamaro kacu mu gihe utabugifise uri kuratembera mu bihugu birimwo ubugaragwa Senegal irafise ubugaragwa bitarampure nashoye gushikamo niho uza kubona akamaro k'ibyo twebwe dufise bariko barakubwira ingene bwashitse nabo nyene ukabona ko bwashitse ukone natwe biriko biraza bahagira tuti aho bitarashika kore ku buryo namwe bitobashikira kuko akanakaga ku gihugu niho uca ubona rero tuti burya turi kubuhiye mugabo ntitubona akamaro kabo rero mu ntumbero yo gukinga yuko twogwa muri natwe muri nogira ndi muri ako kaga n'umuntu wari wese arafise uruhara twese biraturaba twese turafise uruhara umuntu wese ico ashoboye gukora haba mu gukingira ibiti mu kubitera mu kutabihonya canke mu kwirinda gucafuza amazi kutamena imicafu mu mazi canke mu kwirinda ko isi tuyifata uko tubonye tuyice kimikobeko canke mu kwirinda ko duturira mu kwirinda ko mu gufumbira dukoresha ujya mwavu w'ikizungu gusa kuko nawe wicisi tukoresheje ari ujya gusa bisaba ko tuuvanga n'ujya mwavu twita abanyabarega mu kwirinda ko jiwe nk'ubu tuguze amayinite ibidushira mu matelefone kugira ngo dutelefone burya bupapuro busigara konza kubuta mu kibanza cagenewe nimba naguze ibiyo abijya bikaranze biri mu isashe mpeje kubifungura konza gufata kaja gasashe ndaganze kugata aho vyagenewe ivyo ntibisaba ngo umukuru w'igihugu aza bikubwira ivyo ntibisaba ko umukuru w'intara aza bikubwire naho ndiko ndavuga ko umuntu wese arafise nawe ico ashobora kumara mu kwirinda ko turiko turagenda kwibarabara tutituma ahantu hariho hose tukaza kwituma habigenewe ndavuga rero ko umuntu wese ku rugero rwiwe mu vyo akora arafise uruhara ntangere mu gukingira ibidukikije bigizwe n'iki amazi amashamba ikirere ibiti n'ibikoko butandukane bwavyo kugira ngo iyi si yacu iyi si dutunze tubanaye tuyifata neza tuzoyiraga abana kuko natwe iyo basokuru babikora nkuko turiko turabikora no munsi navyo tuba twitoga iyo tuza gusanga Tanganyika tayo twari kuvuga ngo babikoze nabi ejo abo turiko turavyara ni basanga atayo bababwira ngo ahahoze ikiyaga citwa uku bazovuga tuti ahantu habaye imbura kimazi zarabuze ico zitumarira rero ni kuneza ya twebwe twese tubizigame tubikingire nico novuga Eka dushimire umutumire wacu Innocent Banigwaninzigo yitavye utumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke reka nanje ndabashimire kuba mwantumiye mu kiganiro kugira ngo tube turayaga na cane ko mwumvise ko ibidukikije ni karahara mu ruganda ntibacura nta terambere dushobora gushikako aya mahangiro yose mubone igihugu cafashe y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 ntishobora kuyashikako ibidukikije bitakingiye ndabakengurukiye nanje ndakengurukiye n'abadukurikiye bose na cane ndabashimira yuko nizera ko na cane impanuro nabahaye ko bagiye kuzikorera ko kuzishira mu ngiro yego cyane shimire namwe bwe mwese muri ko madukurikirana ikiganiro bategabiri nguru ubwenge kigarukiye ngaha naho gutaha